uyu munsi w'isabato y'itariki 18 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi 2025 ndonse amakuru aryoshe ahimbaye ntashobora kwihangana na gatoya kuyebasangiza kandi ndanabinginga namwe ngo muyanyanyagize mu gihugu cyose no hanze kuko n'amakuru y'iteka muti iyo nkuru ronse imeze gute ku rusengero rw'abadventiste b'umunsi w'indwi kw'ijabe i Bujumbura mu Burundi nka 3:45 z'agatondo habaye ibintu bitari bimenyerewe mbere benshi tutiyumvira no mu bwenge ko bishoboka. Abari mu rusengero kw'ijabe bagiye babona Pasteur Dr Ndikubwayo Joseph n'umutambukanyi wiwe Silas Senkomo n'umutambukanyi wiwe ngira kumbure nabo byagendanye kuko nibaza ko batarabo gusa bigemagemye no mu rusengero kw'ijabe umudiyakoni aca bajana mu bibanza by'iteka baravyagira barakurikirana ibikorwa byose byo mu rusengero nk'uko bisanzwe hama programa ya satani ishure ry'isabato riheze harabaza gahunda zo kwakira abashitsi hanyuma umukuru w'ishengero yarageje kwakira abashitsi ngo yaciye arangurura n'ijwi avuga ati hambavu y'abo bandi bashitsi bose rero twakiriye nagomba nabamenyeshe ko twaronse abandi bashitsi biteka bari kumwe natwe bagizwe na Dr Joseph Ndikubwayo n'umutambukanyi wiwe hamwe na Silas Senkomo n'umutambukanyi wiwe tubasabe bavyaguruke bapepeye ishengero ngo bace baravyaguruka bapepeye ishengero nk'abantu narababwiye umuntu wese atamugambi afise wo gushinga akadini k'amanyanga azogaruka mu rusengero. Mugabo kugaruka mu rusengero ntimwibaze ngo n'ibintu vyoroshe, bisaba kwiyorosha, bisaba kwiyambura icyubahiro, bisaba kwiyibagira na cane cyane iyo wari uzi ko warenganijwe. Jewe murabizi sinigeze mpindura ururimi kuva mu 2018 no mu ndwi iheze nagumye ndabisubiramwo ko Dr Joseph Ndikubwayo nabo bari kumwe barenganijwe. Impamvu sindazigaruka ko nagiye ndazitanga kera, mugabo naho barenganijwe bogaruka bakarenganirizwa mu rusengero. Niyo byose bako bibagira ubupastori bakabwibagira bakibera bizera basanzwe, hanyuma ibikorwa bibabeshaho bazobirangurira mw'isi hasanzwe nta ngorane, mugabo bari mu rusengero niho baba batsinze urugamba. Siko namye mvugaga yemwe ibi bintu rero ibi bibaye kw'ijabe n'ubutumwa buremereye bukomeye Dr Joseph n'umuryango wiwe bahaye babandi bose bemera yuko yarenganijwe bari no mu matsinda. Buvuga ngo mwebwe mwese mwambaye inyuma mumenye ko atamugambi wo gutanguza irindi dini naho narinda bishoboye. Burya Dr Joseph nicavuze. Reka ndababwira ikintu kimwe, muze murabe mu madini y'abaporoti, iyo umuntu yari umukuru w'ishengero na cane cyane yari nk'umupastori na cane cyane akaba yarize amashure ashwanye nabo bari mu burongozi, acatangura guhabwa amayerekwa ngo yo gutanguza ishengero rishasha. Ibi rero byerekanye yuko Dr Joseph Ndikubwayo
ata mugambi afise arota wo gushingira idini rishasha, kuko ntiyoza kurishingira mu kiventisi arazi muri ministeri yo hatumbereye, arazi yo hatumbereye. Ibi vyemeza yuko nawe yagishije umutima inama akavuga ati no, ubuzimire bwo kuja gutanguza utudini twa magendo ibyo nta biri mu ntumbero zanje, reka nsubire mu rusengero. Naho narenganijwe, ndemeza ko yarenganijwe, no ndacavyemanga. Yego mugabo kubera yuko inzira zo kurenganurwa zitagishoboka, nico cyonyine mvuga. Ico byo ikiguzi cyose byo gusaba hakuja kugwa mu kudendebukirirwa mu mihana canke gushinga utudini twa magendo, uwo kwemera icyubahiro cyose ufise kikagenda, kandi kigenda indwi imwe biba biheze hanyuma ukigarukira mu rusengero. Aya makuru rero arampimbaye gose cyane, mbere uwegereye Dr. Joseph iyi audio ayimushikirize n'umuryango wiwe. Aya makuru arampimbaye kabisa. Ese no kwisabato iza biciye bigenda nkuko nyene, n'abandi hariya za Gihosha za Kiriri za Kamenge za hehe nabo bagasidukana niyonka nkuko nyene, mambo kwisha. Hanyuma urugamba rukabandaniriza mu ishengero, mugabo atari rwarundi twahozemo bwo gukubitana amakofe guterana amabuye. Oya, umuntu ari umwizera akabandanya ukwizera, akabandanya ibikorwa byiwe, ibintu bigahera. None rega tugumye dukwegana amashati, uretse inzigo n'urwanko no kugwara indwara zidakira zo mu mutima, nta kindi cyiza twahakura, ntacyo. Ibi bintu rero ni ibyo gushimwa, ibi bintu ni ibyo gushimagizwa, kandi bindazi ko bibabaza Satani. Satani ntiyishimye kuba Dr. Joseph n'umuryango wiwe baje mu rushengero kwijabe. Oya, Satani yashaka ngo bazogume mu bwigunge iyo bashavuye, barashungumiwe, barashishwe, baravenzwe. Mugabo kugaruka kwijabe ni cyerekana ngo ibyo kuvengwa nta birimwo. Ibi none ninda tobishima mu by'ukuri, kiretse arimo amashetani, kuko ntihaza kubura nabo bibabaza. Ibi ntibyobura nabo bituntuza ku mutima kubera amashetani impemu mbi. Rero turakeje Dr. Joseph Ndikubwayo n'umuryango wiwe, turakeje Silas Senkomo n'umuryango wiwe. Imana ibahezagire kandi bakomereza aho nyene, kandi ubu butumwa batanze no ku bandi bubandanye kubashikira hirya no hino mu gihugu. Hanyuma kurenganywa mu idini bibaho, nta kundi. Imana ibahezagire.